Turiko turagendera intara zitandukanye, ejo twari mu ntara ya Bujumbura hariya mu Cibitoke, uno musi naho twagendeye intara ya Gitega, amakomine ya Karusi ni komine ya Shombo. Rero duciye turonka n'akaryo ko kwishikira ngaha mu kigo c'Irusi kugira ngo turabe ingene bariko barakora. Twabonye yuko bariko barakora neza cane rwose, aho mbere twabonye yuko abanyeshure bize indwi zibiri gusa bashobora gukora ikintu gishobora kugurwa n'abagikeneye kandi kikinjiriza ishure, mbere novuga kigatuma n'ishure y'Irusi ishobora gutera imbere. Aha kandi mu kigo c'Irusi twaravye ibindi bikorwa bariko barakora cane cane nk'ibikorwa vy'uburimyi n'ubworozi, aho twiboneye yuko nk'ingurube imaze hafi amezi indwi iba ari ingurube ikuze cane gose, bisigura yuko bafise ubuhinga bw'ubworozi novuga buteye imbere. Bariko barakora kandi uwundi mugambi ukomeye, umugambi wo kurima igiterwa mbere abantu benshi batari bamenyereye kurima cane, igiterwa c'ipiripiri, aho bategekanya kurima amahegitari ashika 50. Ubu turabona yuko aho bagejeje koko bageze ku ntambwe ishimishije, kuko bamaze kurima amahegitari arenga 17, kandi ivyo bariko bararima si ivyo bazofungura gusa, ariko nivyo bazoshora hanze. Rero iki kigo c'Irusi caramaze kuronka isoko ryaho bazoca bashorera umwimbu w'ipiripiri bariko bararima. Uburimyi rero bariko barakora ni bwa burimyi twita mu gifaransa bio, kuko bobo nta yamase y'ikizungu bakoresha umwavu w'ikirundi fumier organique, kugira ngo bazoshobore kuronka isoko rimeze neza, bashobore kugurisha ku giciro ciza. Rero vyatunejereje cane kuko tubonye imisi iki kigo c'Irusi kimaze cuguruye, tukabona ibi bikorwa bariko barakora, aho bamaze kurimiza hegitari zishika zegereje hafi 20, bagamije kurima hegitari 50, kandi bagamije gushora ivyo bimbuye hanze y'igihugu cacu. Murumva yuko iki kigo ari kigo co gutera novuga intege kugira ngo bakore batera baje imbere.